indero runtu mu gihugu cyacu cy'Uburundi mwampaye nkabo abanyeshuri mu kubigisha neza mwampaye nkabo nivuga nazira bigisha karazira nibo bandeze bakandera neza bakanyigisha ukwiga neza igifaransa umuye n'umufaransa sinonanirwa kuvuga muye n'umuzungu niyo nzunguruka reka muye n'umwongereza icongereza sinonanirwa kukivuga mbwiye ati hayi sinobura ico ndamwishura mbihayihayi mwampaye nkabo mwigisha urakomeye cyane nicyo gituma utokwikengera nicyo gituma wokwirambika umutamana mu kwamura umushinga w'iterambere mu kwamura umushinga ushigikira indero runtu mu gihugu cyacu cy'Uburundi kuko natwe ndakora kugira ngo ushigikire Uburundi mu guteza imbere indero runtu mu gihugu cyacu cy'Uburundi mwampaye nkabo. Ni ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha murezi byabereye kuri uwa gatandatu ku kibuga c'inkino ingoma mu ntara ya Gitega bitewe iteka n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Muri ivyo birori userukira ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona akaba yamenyesheje ko ashima ingene leta iriko irafasha umwigisha kwisonunura, akavuga nk'itangwa ry'akazi riheruka kuba mu muco, agasaba ko ingendo nk'iyo yobandanya ndetse n'ibijanye guhasha abigisha bahumbisha abo bari bajejwe kwereka akarorero keza. Hari ingendo yibonekeza y'ukudahana, wagira tubanze dukenguruke ku ntambwe idasanzwe ubushikiranganji bwaraye bugaragaje mu bijanye no guhana ku mugaragaro abo bose bafise ivyo bonoye mu mugambi wa leta wo gutanga akazi mu muco. Twese dukengurukire leta, dusabe mwebwe mwese mukoranye ngaha mukomere amashi ingingo yo gutanga akazi mu muco kuko atariko vyamye. Iyo ngingo twarayishimye cyane tukanifuza ko yobandanya igakomezwa akaja mu muco ukwiye, na cyane cyane ko aberwa n'ibibazo by'akazi bose babikurikiranira hamwe. Ariko rero twifuza ko kurya amakosha yakozwe yajanye n'ukorora ico gikorwa kubandanya amatohoza kugira amakosha yose yabaye mu kazi atashoboye gushirwa ahabona aje ku mugaragaro, abayakoze bahanwe hisunzwe amategeko. Turabona kandi neza yuko dufatiye ku byaha bimwe byabaye indansi, ibijanye no gushurashuza abaregwa, ibijanye no guhindura amanota y'abana, kwibira amanota abana, byabaye danse mu gisata c'indero. Umunsi mbere tukababazwa nuko bene kubikora kare bahora bakingirwa n'amasendika, ariko uyu munsi bakingirwa n'abajeje intwaro. Iyo rero akaba ari ingendo tutadushimisha, tukifuza yuko mu masendika twofashanya amakosha twashize ahabona afise n'icyemezo ahanwe. Ikintu cyo guteba guhana naco nyene kiranduranwe n'imizi, gutyo mu gisata c'indero haboneke ibyaha bihanwa ikibiriraho, kuko kenshi tumaze kubona ko guteba gufata ingingo mu makosha aba yakoze bituma bimwe mu vyemezo byagirizwa wakoze mu makosha bishobora kuzimangana. Bitwereka kandi no kunegura bamwe mu bajejwe ubutungane aho hashengezwa abayobozi canke abarimu bagirizwa mu makosha mwenayo, gaca kanya tukumva babambitse izera. Ikibazo kikaba rero kiri mu bice intege abajejwe igisata c'indero n'ababikurikiranira hafi. Tukaba twifuza yuko guhana ikibiriraho amasendika tuzoshigikira ubushikiranganji, tutazigera dushigikira na rimwe uwo muyobozi canke umurezi azobandanya muri iyi ngendo
yo kwigenza nk'ubusuguru bwo muci. Ikijanye no kuyobora amashuri, biramaze kugaragara neza ko amashuri atari make uyu munsi ahagarariwe n'abayobozi badafite ubushobozi bukwiye. Ibyo navyo bigatuma abigisha babura ubereka umwumva n'ubudahuma. Twarabibonye ku mashure arongowe neza, atwawe n'abayobozi bamushitse, ko ariyo mashure afise abigisha bari ku murongo, afise abigisha bagendera akarangamutima k'umwuga. Mu masendika turabateye akamo kugira ngo mudufashe vy'ukuri ibijanye no kurongora ishure ntibifatwe nk'amabanga ya politiki, ahubwo bifatwe nk'amabanga y'ubuhinga, gutyo abarongora amashure habe hariho ibifatirwako hamwe. Tubona neza ko abarimu bafise abayobozi babakurikirana ku munsi ku munsi, bababera akarorero keza, babigisha amateka n'amategeko agenga umwuga udasanzwe wo kurerera igihugu. Kijanye n'ikurikizwa ry'amategeko, mu masendika turamaze kubona ko hariho bamwe bafatwa n'amategeko n'abandi amategeko adafata. Twifuza yuko itegeko rihari ryofatwa kuri bose, amakosa akozwe bahanwe bose ku rugero rumwe. Tukaba twifuza yuko rero nk'uko biri mu cegeranyo twakurikiranye twaraye tunaganiriye ko nabo umushikiranganji aho tubwira tukabashiriza raporo ijanye n'ibitagenze neza, ijanye n'amakosha atahanwe kandi akomeye, ko muzoheza mukabikorerako, gutyo abigisha bose akamenyero barimwo ko kurabira ku makosa amakorwa bakabona hanze bagaca babandanya bakarengera gahagarara karanduranwe n'imizi. Nayo umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi akamenyesha ko ari ugukorera hamwe kugira ngo igisata c'indero gitere imbere, agahamagarira abigisha gukora batiziganya kugira ngo batange umwimbu mwiza. Nimuze twengengane, tufatane mu nda kugira ngo izo ngorane twebwe nyine abigisha tugire uruhare rudasanzwe mu kuzitorera umuti aho gutanako inkubire. Nico gituma muri iyo ntumbero y'ukwengengana ubushikiranganji bwama bwateguye amahugurwa y'abigisha kugira ngo bamena ntaryo bakarihirizwa ubwenge nk'uko mbere basanzwe batemerewe n'amategeko. Ni muri iyo ntumbero uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 hategekanijwe ihugurwa ry'abigisha bangana ibihumbi 30, ariko hakazohugurwa abarimu bizogaragara ko mu bumenyi bwabo hari agahazi, kubera twama tubona ko iyo hategekanijwe ibikorwa mwene ivyo hari indongozi zitavyifatamwo neza. Dusabe mwebwe mwese indongozi muri ngaha, eka abaserukiye amasendika muri ngaha uko mbere mwanabidusavye, eka n'abigisha bose muze mufashe kugira ico gikorwa kigende neza, mbere munadome ku rutoke indongozi zitazovyifatamwo neza kugira ngo iryo hugurwa rigende neza. Twashaka kandi tumenyeshe ko leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyenicubahiro General Major Barisito Ndayishimiye
ifise intumbero ko umukozi wese yokwitanga aho aherereye kugira ngo aduze umwimbu. Turatera kamo abigisha kugira ngo nabo nyene bakore bitanga kugira ngo inyigisho zibe iz'akanovera. Ntitwobideha ko hari intambamyi izi canke ziriya nk'uko uwafashe ijambo yabimenyesheje, ariko twokwibukanya ko inyishu yazo izova mu kuganira nk'uko mbere mwabisavye, kandi natwe turiyemeje yuko ivyo biganiro tuzobikomeza. Nico gituma dutegekanya ko mu mezi ya vuba tuzotunganya inama rukokoma ku gisata c'indero n'inyigisho kuva hasi kugeza hejuru, bimwe twita les états généraux, aho abaserukira abigisha, aho abaserukira amashirahamwe y'abigisha bazoshikiriza akababakiye, maze igishoboka kigakorwa ku neza y'umwigisha, umuvyeyi, umunyeshure n'igihugu cose. Kazoba ari akaryo keza ko kurabira hamwe ibigenda neza, intambamyi mu gisata c'indero n'inyigisho, kugira ngo tuvugute umuti uzotuma dushika kw'ihangiro y'inyigisho z'akanovera, maze ubumenyi n'ubwenge vyiyongere mubo turamura. Muri ivyo birori kakaba kabaye akaryo ko gushikiriza impapuro z'iteka abigisha 6 bava mu makomine atandukanye y'intara ya Gitega bitanze kurusha abandi, na cane cane mu kumenyesha abanyeshure ku manota meza mu bibazo vya leta.